Kristo ngo mu gihe nari nyiri umunyabyaha nagerageje kugenda cyane ndaruha. Ati kandi umutima wanjye urababara iyo nibutse ibyago byo muri icyo gihe. Ati rega uyu munsi ho mfise ububasha bwo kubohoka nkava mu byaha bikwega ibyago nkajabukira muri Kanahani, igihugu nagenewe cyo guhererwamo umugisha. Mbaye ikaze rero muri izamu rya saa 12, birumvikana ko ari ryo hagati ya saa 12 na saa 3. Reka tuganire ku ndoto. Ndabona ko mwatanguye gushavura, ntimugashavure mpore. Mukristo yavuze ngo shalome shalome bakundwa ba Kristo Yesu. Nagomba munsigure zino nzozi. Nabonye turi mu ishuri muri lise, twicaye turiko turiga twandika, acaza umuntu aradutuma, mbona aduhaye ikintu dutwara muri dortoir, kuvuga mu buryamo. Tugarutse mu cyumba cyo kuryamamo, tugarutse mu ishure nchasa sleeping room, nchasanga intebe bazihinduye kandi n'ikintu nandikirako bagitwaye, n'impapuro zanje nandikako bazitwaye. Ndabura icyo nigirako. Umwarimu yatwigisha aratubwira ngo kijya kibazo bazokizana muri examen data, nanje sinagira aho ndacigira kuko amanote bayatwaye. Mufashe icyo nokora muheza gigo. Nukuvuga kubera ari umuntu yaje ahubwira ati tuje muri dortoir tutabona n'icyo ugiye gukora. Ikimenyetso cy'uko hari ururendo mu buzima bwawe. Ni nko kuwabura umwana w'umukobwa akaza umuhungu ahubwira ati burya rero shaka dukorane iyi diri kandi tuzobana mukamufise nka projet yo kubana. Mugabo ashaka kugukura ku butunzi shange, ashaka kugukura ku busugi bwawe cyane, ashaka kugukura ku icyubahiro cyawe, haraga higari karagira kaja gutuma utakaza amahirwe yawe. Kuko icyo wandikira ko iyo ubona uri kwishire mu ndoto biba bisigura ngo uri mu gihe cya rusubiza nyuma, uri mu gihe cyo gupimwa, uri mu gihe cyo gusuzumwa bivanye n'iryo shure icyo warikozemo. Mugabo warufisa byose uciyutakaza byose kubera ijwi ry'umuntu wumvise ugenda muri dortoir. Ni kuvuga ni nk'umuntu yobwira ati gera kuri iki, reka mbakarorera ibintu biko birabako. Kare naganiriye n'umuntu, ari umuntu yanyidodombeye aranuka ngo n'abantu bo muri groupe yawe banyibye ngo rabonerere, byatumye atanamarije na nomwapfuye mu ntoki wacu. Yari umuntu yibwa n'umuntu araho yamafisha ama profile abiba bemereye amadolari. Rero sinzi ukuntu naganirije abo twari kumwe ndababwira ni hari umuhungu hari umugabo murabona yibye nga kubera kibari attentif baguma biba abagore n'abakobwa. None ni gute umuntu ashaka kuzakubwira jikimbabaza abwira ngo ngomba guha ngo $5,000 ngo banzuzane 220 ngo banzuzane 30. Iyo simbwa y'umuntu ibintu byose abashaka kuvyikorera akakwereka atigira rotere gusa kubari hamuka ry'ubutunzi tuba dufise dutakaza byinshi nibyo twari dufise bikatuvako. Uwo n'umuvumo uri kuragendera ku buzima bwawe. Genda usome muri Ezekiel 16, uwo n'umuvumo. Ninguko Imana yakubwira ngo naragusanze ukumbagara, ndagusanga uri umukene, ndagusanga utagira utwara kwishura ngo utwara kwishura. None hagiye kuza umuntu makumure ko ngo jakuraguza uronka akazi, hagiye kuza umuntu makumure ko ngo dusambane ndakubera umugabo. Amaze kukubwira ngo dusambane already agaragaje ububwa akarizo kiyo kameniye ku mugongo no kutabibona. Kuko mwisi y'umwuka siwe Mbwani karangwa imbere munyisirayeli agusanze mwishengero aguhenze ngo n'umupenekoti. None ko ari umupenekoti arasambana avangu arayemerewe. Kwari umupenekoti aratanga igiturire. Aguhendesheje ikintu kigaragara gihuriye n'icyamaranga mutima yawe ashaka, mugaje kugukubita hasi n'akawuha karahuhutse nutwo warira ko turavuye. Kare warira ngo urashomere, none ubu kushomeranye n'inda ugiye kwivyarira he. Kare warira ngo urashomere, none ubu kushomeranye n'umugera wa sida utwara he. Aguhendeye mu byukeneye. Urumva aguhayisa shirimu tubungo n'udutunda, aguhaga telefone k'300, agutwaye inzabu y'1,300,000, agutwaye icyubahiro cy'Imana. Kwegzeta
niyo yobaye ihame ryawe uwo rupapuro worutunze ngo kwamye rugaragaza wowe uri wabyumvise ntuje mu ruhendo rero uwo muri ko muragendana ariko araguhenda ubutunzi bwawe bugiye kukuvako umugisha wawe ugiye kukuvako igikundiro cyawe kigiye kukuvako amahirwe yawe agiye kukuvako ushobora no kwirukanwa mu kazi ushobora no gutangura kugira indoto mbi ushobora no kugira agahinda mu mutima uti none ngira iki iyo ni karandiri kirakorera kuri wawe uwo ni umuvumo uri kurakorera kuri wowe genda nambara urukundo winjiyemo rubibire genda ubwire Uwiteka uti nje kubibira urukundo kandi genda arigera buvuga tubigisha ngenda mu biri urukundo murambabara ibyo nta urabikora kuri iki gicaniro cyacu mugako bicaniro byanyumura numva ba Kristo cyari narumvirije inyigisho mu pastor Ariana ndabona ko aramayobera mukora wagacazana amaheri 200 ugasanga n'umuntu ahembwa ntuzokwigera ubiba amafaranga ari mu 5% y'ikintu ushaka nutabira muri dime ngo uvuga uti nshaka umebwisha ukureho ibyonye genda ubibire muri yande muri ya pinisho Imana yashira muri Bibiliya naye gufata ngo mfashe ngo marijana ngo ndimbuto aragacitse ku ca 10 tujya turengako kuko ari usanga ca 10 nikibaki nikani kibagito biba bisaba rero ko wongera ukaza ugakuraho ibihushane by'ubuzima bwawe icyo gukura mu mavuta yawe cyo gukura mu mahirwe yawe cyo gukura mu kazi kawe cyo gukura mu gikundiro cyawe icyo gukura mu byishimo byawe icyo gukura mu kanyamuneza kawe ukagifuta ukagikuraho ugikuraho gute igihe cyose ubona kwishina kuvuga hari umuvumo w'igisokuru uri kugukurikira hari umuvumo w'igisokuru uri kugukurikira uwo muvumo w'igisokuru rero ukugwaho ni iki ukugwaho no kwihereza Imana ugasenga mu kuri no mu mutima ukavuga uti imbere yuko ufata ingingo yo gukora ikintu banza usenge hama kandi nugikora urabe inkurikizi yacu mbega ikintu nimba ari icyaha bizorangirira nimba ari kubundabunda niyorobetse bizorangirira icya kabiri namba gishingiye ku butunzi kuko akubujiji kizokugirane ikizo gutuma utora exeta kandi wawe ikibazo kizoza ni kuvuga ufise amahirwe yo gutora exeta muga wewe akwimye amahirwe yo kuzotora exeta bishikwa ko ubutunzi bwa utazova hahandi ko narababwiye ari abantu batatu bo kubaha umwana kuko utazi icyo azova mu ntuzi ijisho giwe rya gatatu ntuzi Imana yamusizemo nk'Imana icya kabiri n'umuntu yize naho yokena iyo atabaye imbundeke y'ibyaha iyo atari we yisuzuguje ntashobora kugenda burundu umunsi umwe bashobora kugira apere d'offre ukumigwa amateka yiwe agahinduka umuntu wa gatatu wo gutinya n'umuntu afise Imana n'umuntu asenga mukuri no mu mutima umuntu asenga mukuri no mu mutima ashobora kurararira buke yakabyina ugatangara ashobora gukena ubutunzi bukitera agapata ukazunguruka bukaza iwe none ni wumva yuko wanyazwe amahirwe ya genda rero mu butunzi bwawe uri kurarondera aho ngaho nayo bari umuntu ariko kurondeza business genda uyibibire nayo bari umuntu ariko kurondeza urukundo genda urubibire nayo bari umuntu genda ibyo ugomba gushika ko ntugajyanye Imana kimwe muri 10 iheze ikugomorere kwingomero z'imigisha igutandukanye n'imibabaro n'agahinda igukure ko ibisuzuguriro iguhe icyo umutima wawe ushaka uheze weregwe mu buzima bwawe nabyo uzokorera mwirarirari canke mu mubiri biri gusa ugiye kugirane kubyaza umusaruro ingufu zawe uwuronkemwo umusaruro w'umubabaro guhemukirwa guheregwa kwicuza kuvuga uti yo ntajyayo iyo naguma ngani nde yabinyibwe kurondeza amateka yawe agasigara arimwo agahinda aho rero Imana yapfutse ubundi mu Kristo yavuze ngo
Shalom mama wacu, Shalom mukobwa wa Rudasumbwa. Nashaka mu ndoto n'indoto. Nari ndyamye ku murango ama ndota ndiko ndagenda nambaye ijire yari mikashi. Ngenda njisha inkoko yinyuzi z'imifuko. Iyo nkoko ndiko ndayijisha neza cyane ari nziza, duca duhura n'umugabo acarayishima kandi itaruzura acambarira ngo ayingurire. Nica ndamubarira ndayigurisha 30,000 mu 30 nawe ama 20,000 nanje ndanka acaragenda. Hama acaragaruka ngo basi ndaguhe 25,000 nanje ngimaka 30 hama yemeye inca ndikangura. Rero buriya umuntu w'umugabo iyo ubonye aza mu ndoto zawe murumva ariko kiva ariko arakora, yambaye ijire yari mikashi, ikimenyetso cy'uko ariko akorera ku mugaragaro ntari karabondabonda. Atandukanye n'indaya nawe nyene izuwe umunsi ngo ziravuga ngo usiyogope kuhuriza. Hari nyambaro ngo mwambara mukaba muvuze ngo ntutinye kubatsa. Muzoze mwigana ibintu byose mwambara kandi turiko turigisha nk'abakozi b'Imana mutaza muzempera ngo hewa uratarishije. No! Hari ibyo mwambara bisigura ngo usiyogope kuhuriza ntutinye kubatsa. Impuzu, amashanete hari ubwoko n'amahereni hari ubwoko. Ntutinye kubatsa. Timuzovuge ngo icyo wambariyeko. Hari icyo wambaye nacyo hari icyo bakivuzeko. Hari icyo wambaye kandi hari icyo bagitongerereyeko. Baravuze ngo uzambara ishanete kuguru bazovuge bati azo ariko aravuga ati nta kibazo. Mugabo nukuguru kukuryo nukukubafu. Kandi Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Itanguriro 37 kwa Tamari umwabyarana na Sebuko amahasa. None murashaka twigisha dushingiye ku bishobisho byanyu. Nimunyirekere nashajije okay. Mugabe isi y'umwuka warakereza uburaya bwawe urahari. Niyo mpamvu usenga mugani wishuka. None abana b'Imana ni ngombwa tubanza kuvyonga karara tuziba gati mu kanwa ka. Ubanza kuvuga ngo shimwa Yesu ari gihe tuzogaragara nk'abana b'Imana bidakomotse mu mvugo tuvuza ahubwo inyifato ingingo dufashe. Bagusanze kuri te uri kurakora uri kumugaragara Imana iguha umugisha. Ningo kuri kurajisha uravuga uti sinyuzwe nibi hariho nibindi Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Kuvomerera zose ariko mukami kubutungane kuko utazuruzo kwa makare. Ntuzigikene muri ako karere muguri kuri te uri kurakora uri kurarondeza ubuzima. Haza umuntu w'umugabo nta maduka yarahari badanazamwe inkoko zuzuye. Nuvugiye kuronka amahirwe kubw'ukurondera Imana kwawe. Ugiye kuronka amahirwe kubw'ukwirukana ubunebwe kwawe. Ugiye kuronka amahirwe kubw'ukwica umwuka ubwibone kwawe. Tuwari kugenda udandaza wambaye n'icire ngugirene ucume nguri uri impavyi warahabye. Ugiye kuronka amahirwe kubw'ukuba wewe. Be you, ban you and be careful. Kuvuga uti ndi wokamenya ko ntariko ndadanza zari mikashi ndiko ndakora handa hagarika ndiko ndagirana uri kurondera hose kandi uko kuntu ari kujisha kurunyuzi amugira ahandi ari mikashi ukoresha ubwonka ari kode kabanga nagana bwire ngo n'ubuzima bwawe bw'umwuka n'ubw'umubiri bihuye nani Imana ikubwiye ati humura mukobwa wanje humura muhungu wanje humura warasenze ngiye kukwishura kandi wihagarare ko nuvuvudikire babwire watebye kurongorwa gira ibi watebye kubyara gira ibi ntuvuvudikire hagara kuco wizenje gituma wagumye kuri 30,000 uravuga uti kubw'imbabazi z'Imana sinzovuvudikira ngo niko ndavyari iwacu kubw'imbabazi z'Imana sinzovuvudikira ngo niko nasambanye kubw'imbabazi z'Imana sinzoraguza ngo niko imyaka inanije voilà donc Imana yakubwiye ngo humura ndi kumwe nawe uri mu gihe cyo gutabagwa kwawe komera Kristo ni muzima kandagira neza biyose. Uyundi mukristo yavuze ngo mwiriwe imore narose indoto zo kubona ndi mu gasho. Ibyo biheze ncamona ndi muhira haje abantu babiri babwira mama ko muto yiwanje yakosheje gusa iryo kosa naryo nabonye. Mama ariko asaba ikigongwe baranka ahubwo bamubwiye ko atanga 70,000 yase nabo bagaca bamushira mu ntahe
akazoca ariha ayasumba 70,000 kandi abo bantu baje basanga turiko dufungura nabo baciye bafungura turasangira erisombe n'ubugari bw'ubududu nibyo rero byanzazaniye mumfashe ego gusa mama yarishe baca baragenda nashaka kandi munyaturire ko umugisha ego twaturire ko umugisha mugabo nta gashishiro mbona nukuvuga uko kuntu wawe ni muhiri wanyu muri ko murafungura wowe ukibona uri mugasho ni nkuko Imana yari kwirikira kubwira ati mwana wanje wufise inyatsi wowe ufise imikoshi kandi ni gisokuru kibicaho aho wavukiye aho basize uruzogi rwawe byo bakwaturiye ndasago baguciye uburyo mubayeho nagasho ni nka kujya kwa Kristo ibetani y'abamwirukanye akagenda ibitangaza bigakomeza bigakoreka mbwibetani yakoretse ico kuzurara zarogosa nukuvuga hari impano y'Imana hari umugisha wawe hari umugwiza wawe muguwo mugisha wawe umugwiza wawe utsikamiwe uwoshwe na uvuka ni gisokuru cyawe uruzogi rwawe genda muri Ezekiel 16 usome kijya gisomo ucutegura amafungo utegura ishikana uzoshikana Imana najye usenga hajya wiyubakira mu isi y'umuga bwira Imana iti sinzo kujyagenya kimwe muri 10 uguruza imigisha yawe uguruza amasezerano yawe kandi ibyo babyeyi mubigire n'abana banyu nimubona muraguza mukabona mwaragiriye ikintu abana ukabona umwana waraganye umufise inda witege ko hari mikoshi cyangwa imivumo izoba kuri we cyangwa umwuzukuru wiwe kubera iki hari ubuzima bw'igisokuru kibi ari karabamo atari yiteguriye kubamo kandi atabona icyo yokora ngo bumuveko nibiga twita kwicacura ukagenda mu isi y'umuka nta mukasufa turatora intoki zawe zibiri nka kujya bakata no mukazi ukavuga uti nditandukanije n'imibabaro ya mama nditandukanije n'ubusambanyi bwiwe nitandukanije n'akaboregwe kwiwe nitandukanije n'ubukene bwa data na mama nitandukanije n'ibya senge nitandukanije n'ibya mbabare mpore Venasi ndavuga sogokuru wanje nitandukanije n'ibya Mariana ndavuga nyogokuru wanje nitandukanije n'ibya Rukanura ndavuga sogokuru wanje yo kwa mama nitandukanije n'ibya Nyesi ndavuga nyokuru wanje yo kwa mama nitandukanije n'ibisuzuguro nitandukanije n'ukwahukana kwa senge nkamuvuga n'izina nitandukanije n'ukubyara akabuto kamukiwe nitandukanije n'ubukene bwiwe nitandukanije ukabidondagura igisho byose ugacubwira Imana ati kugwanjera wandi gasho ndabikoze ibindi nubikore nawe bajya basuzi nitandukanije umungu wa mbere mwakundanye uwo mwaryamanye irya mbere uwo mwasangiye amafaranga irya mbere uwo kwescrots irya mbere uwo wakoreye ntaguhembe nitandukanije nawe nanje Imana ibyumve muri yo mane bugena narakoze ikiringo kitari gito nahembwa sinahembwa kandi nazize kumenyesha inkuru nziza Imana izo miliyoni 10 uzozima nikuri rero yara amajana 5 zo muri yo mane ni nyinshi izo miliyoni 10 Imana izozima izobikoze kandi ngiye kuzisengeramo mbere nizo nzoronka nderamo icyo kuza waje ngo bingene twagira dutwara abana baraho kwa muganga bagenda n'ubumuga muraza amafaranga baduciye humba majanini maka baduhe Vox uri kuraraba ibitoro na versema twarabatwara ku mutwenzi kandi n'abana ariko mana urabo bikore ufise ama Vox menshi pe urabo bikore kwasanga ivyo vare miliyoni 30 nukuvuga Mana ubyumva amafaranga yanje naje bandenganije muri yo Mana nitandukanije n'uwandenganije mushahara bwa mbere bosi karidi nitandukanije nawe ubu mushahara wanje nuvuga rero Imana ibirikira kubwira ibisibico bico suko babesha ibirikira kubwira tumva mwana wanje nta kintu cyaje gukora ntuhembwe nta kintu cyaje gukora ntuhembwe ibiyabwira tumva mwana wajewe itandukanye n'igisokuru cyawe kibi itandukanye n'amanyanga yakubayeko meze nguhumugisha none rero witandukanye nabyo Imana iguhumugisha Imana iguhumunezero ugenda uzotegura umunsi umwe w'amafungo nimba atakibazo cyo kutagira amafungo ufise nkuko ubugwayi ingwara ituma wama ku muti kuba ufise inda kuba wonsa ibintu nk'ibyo uzogende guhugwa mushishito uzogenda ugira amafungo cwengera jya ku mugoroba usozereye wowe ubwira Imana uti nditandukanije ngiye kuba jewe hamanyinjiza mu masezerano yanje Imana izoheze kwinjiza mu masezerano yawe kandi uzobuhiriwe gose gira umugisha uri umwana w'Imana warahezagiwe cyane.
Uyundi mukisi avuga ngo Shalome mukobwa wa rudasumbwa komera Kristo ni muzima amen. Ndagusabye undotorere iyi ndoto narose mbona jewe n'umugabo wanje twatembereye nabona ari ruguru uwundi mwanya nkabona ari mu Rwanda hama aho hantu twaraye muri hotel n'amazi yarahari twaciye dusohoka hanze umugabo yari yambaye eswime aca anyegamako mu gituza twese duhagaze tucahaza abantu jewe ncanja kurondera amazi nabona ari ahantu mu mwonga naho nyene amazi ndayabura ahubwo nsanga umugabo bamufashe ngo nazane uwo bari kumwe ngo kuko bigaragara ko atari umugore wiwe nca ndahashika sanga bamuryamitse hasi ngo barimwo baramupima ndababwira ati ni mumurekure uwo n'umugabo wanje w'isezerano ahubwo nabona baza ibintu bacisha mu kanywa ibintu by'ibyatsi ncambona mu kanwa ibintu by'ibyatsi ncambona rero bazanye amazi bamusuka mu matwi no mu mazuru nawe acarazanzamuka arabiyaka nanje nca ndavuza ugwamo rwishi ncafata telefone nca ndababwira ati reka telefone abakuru ndababaze baca baramurekura baca bariruka nca ndamuhagurutsa duca turagenda ubwo nyene baca baragaruka bazanye inkoni nkopfukama aranka basa nabagira batangure ibyo kumukubita nca ndikangura nukuvuga ni wijajare hari ikigeragezo kigiye kuba ku mugabo wawe ku buryo azotabagwa no kumwemanga. Nukuvuga iki ushaka ubura umugore w'umukristo wubaha Imana ariko umugabo akaba tubaha Imana kandi ibyo akora bakaba bitagaragara ko ari ikosa umugabo ari ikizira imbere y'Imana. Niyo mpamvu bo babona arikakora ikizira asa n'uri karasambana kandi ari kumwe n'umugore wiwe uko gukeha amazi n'icyorogwa amazi nibatishimo nukuvuga umugabo wawe nahagaze mukuri nk'uko Imana imushaka agahengo afise agafise kubera we nico gituma bagiye kuvoma kandi nawe hari umugisha Imana yakugena utaragera ko nico gituma wabonye uri mu mwonga mugabo ukanyera gasukaza ugasanga ntibaramugirira nabi ibyo bamushira mu matwi nibyo naye mazi bamusuze mu matwi niko Imana yo kubita inkoni kugira ngo yumve nk'ubu reka mbakarorero sibyo nk'ubu umugabo n'umugore umwe araraguza uwundi ntaraguza sibyo nakaroro mbahaye umwe araguza uwundi ntaraguza umugore akagira intege nke zo kwibaza ati buriya bakabiganirako mugabo umugore urabona si kenshi atera hinyuza umugore akabona ati jima nanje ifise ikiri kirakora mugabo umunsi umwe akagira igikoretse akavuga ati burya ngiye nikwera umugabo aja kumupfuma izo ntege nk'umugore agiyemwo zituma Imana idiha wa mugabo kugira ngo imwereke ko narorasha mu buzima Kristo yemanganye n'Imana izo kubita uwo mugabo ibabaje n'umugore. Niyo mpamvu bamubwira ngo si umugore we ukamwemanga ntibakumvirize bikarangira bamubwiye ngo pfukama ntori inkoni ayo mazi bashira mu mutwe nikigeragezo Imana igiye gushira ku mugabo wawe kubera kutumva kwizigira ko ibintu byose bikomoka muri we cyangwa bikomoka kandi hano bidakomoka ku Mana nuko Imana yamuhaye amata ayima amatwi nawe ubwawe ugiye gucika intege ugiye kuba amagara make kandi agahengwe yarafise igituma mwari muri hotel nimukabona muri hanze y'igihugu irindi ukabona muri mu gihugu ariko mukabura amazi ni kwa kuba victime y'umugabo wawe ugasanga ico wemera sico shizahabona ahubwo ugiye mu mayirabiri ugiye mu mayirabiri none gerageza uhagarare mu kwemera kwawe kuko niwe muhesha w'umugisha w'umugabo wawe bitaruko Imana ishobora kudiha umugabo wawe kandi nawe bikarangira ubabaye mu mutima wawe unamwengenge buke ukorera umugisha ubibira urugo rwawe ubibira ubutunzi bw'umugabo wawe wewe wemera ico wemanga kandi usabira imbabazi umugabo wa kenshi kugira ngo ayo mazi baramije mu gutwi bizotebe bimenyekane kutaraguza ariko umugabo wabone kuri umuhesha uw'umugisha bimenyekane kudasambana kutaboregwa ariko kandi
kandi uri umuhesha w'umugisha. Mbwa kubera ico kintu cyo kuja mu Rwanda kwera ibyo byatsi ni gishingiye ku bapfumu no kukwemera ro Kristo. Cyo tumubonye mu gituza cyawe akenyeye swime, we ni wagaragaje icyo wari ufise, wagaragaje ko agiye kuzana amazi kandi ni wakuja kuzana amazi uri gusa. Niyo mpamvu ari we akenyeye swime ari mu gituza cyawe. Nuvuga ni we uri umutima w'urugo, ni we uri umuhesha w'umugisha. None rero ukomere ku rugamba kandi Imana mushobora byose ikwishimire, ikunezereze, ikwagurire, ikurinde kubabara, iguhice umutima wawe ushaka. Nurorasha ibivumbuzi biragera mu muryango wanyu. Gira umugisha, uri umwana w'Imana. Nuko rero ani hongejeje indoto toye ko turarotora. Imana ushirize kubishimira, ihangaze imitima yanyu, ihangaze ubuzima bwanyu, ihumugisha igihugu cyacu n'abayobozi bacu, ihumugisha twebwe n'abacu, ihumugisha abagabo, ihumugisha abagore, kandi mu izina rya Yesu Kristo ugwaruka rwacu mwumve ko ibyo muri ko muritegurira bigaragaza icyubahiro cy'igihugu kubw'Imana y'ubwenge mufise. Turiko turagisengera namwe mukureho ubunebwe, ni nazo ndoto mwariko murarota. None rero Imana yatanguye ibyiza muri twebwe twese, niyuhire amaraso ya Kristo adutwikire, impuhwe z'Imana zitubeko, imbabazi z'Imana zitubeko, ubudahangarwa bw'Imana butubeko. Umuririmbyi ngo warize uri mu butayu, none Imana imanuwe no kukwiyereka. Ntukayobogwe n'umwuka w'idini, reka uyobogwe na mutima mweranda, uyobogwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, maze n'izo nzozi nyene Imana iguha zigufashe kuzuza inshingano zawe, na Imana kugwayo ruhande igaragaze kwitunganye mibyivuga, itwuzurize amasezerano dusezeraniye isi itararemwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Mugire umugoroba mwiza, abari mu gitondo mukomere, abari ku muhinga mu mukomere, twese abagwaye, abagowe, abarushe, abafunzwe, ntihakagire n'umwe yihebura. Imana iraza kugusanza isezerano ryayo mu nzozi, ejo nuzirotoregwa ukemera uko Imana itabara, uko Imana ibohora. Mbizi neza ko uzoheza uronke cyangwa uhure n'ubuhigwe bwawe warahezagiwe. Gira umugisha w'Imana.